icete Paulo yandikiye Abaroma. Icete Paulo yandikiye Abaroma, igice cyaho ni cya gatatu. Icete Paulo yandikiye Abaroma, icete Paulo yandikiye Abaroma, icete Paulo yandikiye Abaroma. Nico tugiye gusoma igice cyaho cya gatatu. Turasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Hagira umuntu adusomera amajambo. Paulo yishura abamuhaririza. Paulo yishura abantu bariko baramuhaririza. None umuyuda. Mikrofone ntiyumvikana neza. None umuyuda aruta abandi ate? Canke gukebwa kumariki? Kabiri. Arabibarusha vyose. Icambere nuko abayuda babikijwe ivyavuzwe n'Imana. Amen. Amashi ku Mwami Yesu. Hallelujah. Niri jambo ngiye ko dusangira kandi ndazi ko riza kugufasha nanje rikamfasha. Je uganje ryaramfashije, Imana imfashe nawe rigufashe. Hallelujah. Bibiliya ivuze ngo Paulo yishura abariko baramuhaririza. Nyemerera nimba ufise amatwi yose n'amaso yose, ibyo bintu bibiri ndabigusabye. Usigarane amatwi y'umutima gusa, ariko amatwi y'inyuma uyatumbereze iwanje yumvirize, hamwe n'amaso andabe. Ntugire ubwoba cyangwa jewe ngo ndagira ubwoba bw'abandaba. Hanga amaso hano kugira ngo ukurikirane. Amatwi n'amaso yarabishino kugira ngo dushobore kujana. Hanyuma hano twumvise ngo Paulo yishura abantu bamuhaririza. Hari abantu bariko baramuhaririza amajambo akomeye cyane. Batangura kumubaza ngo burya umuyuda asumvya abandi iki? Nico kibazo cya mbere bamubajije. Mwebwe muri abayuda, none umuyuda asumvya abandi iki? Reka dusubire gatoya, dusubire inyuma gatoya, turabe umuyuda icarico. Cyangwa twibaze ikintu bita umuyuda icarico mwaka kanya. Umuyuda mu by'ukuri, ijambo bita umuyuda biragaragara yuko bigereranywa n'umuntu akijijwe y'uyu munsi. Yesu adufashe cyane. Umwana w'Imana w'iki gihe, umuntu yubaha Imana, umuntu agendana n'Imana. Akarorero turakabona kuri Morodekayi. Igihe bariko baramurondera bagomba kumwica no kumugirira nabi cyane, bariko barahama abayuda. Ndabona Hamani ico gihe baramubwiye abagenzi biwe, bariko baravuga ngo nimba ujya mugabo ari umuyuda ntuzomushobora. Yesu adufashe cyane. Niko bamubariye baramubwira ati nimba ujya mugabo ari umuyuda, Hamani naho ugiye kumwihanga, ujya mugabo nimba ari umuyuda wewe ntuzomushobora. Akajambo kanejereje. Nimba uguhiga by'ukuri ukaba uri umwana w'Imana, ndamutangariza ngo ntazogushobora. Nimba uri umunyamasezerano, nimba uri umuntu wubaha Imana, bwira mugenzi wawe ngo birashoboka kwasa nkaho yoba yaraguteye ibitsindo nka 10 bigereranywa n'iki, nkaho umenga ubuzima bwawe asa naho bufise mu biganza, ariko birashoboka ko hashobora kuba impinduka. Narivuze ngo birashobora ko hashobora kuba iki? Nimba uri iki? Nimba uri umuyuda. Amen. Nimba uri umwana w'Imana. Hallelujah, hallelujah. Nimba uri umuyuda, baramubwira ngo ujya muntu Morodekayi, nimba ari umuyuda, naho umubona ku irembo, naho ubona asezuguritse, nimba by'ukuri ari umuyuda, wewe ntuzomushobora Hamani. Naho biboneka uri umuntu ahambaye imbere y'umwami, naho ubona uri umuntu afise byangombwa byose, uriya mugabo Morodekayi yirirwa ku irembo, nimba ari umuyuda, ndakurahiye ntuzomushobora. Mu yandi majambo ni nk'umuntu yavuga ngo ujya muntu nimba asenga Imana y'ukuri, ujya muntu nimba yubaha Imana, ujya muntu nimba ari umunyamasezerano, ujya muntu nimba yuzuye mpemu yera, ujya muntu nimba akorana nayo akagendana nayo, naho uzomuhiga ujya muntu ntuzogira gute? Ntuzomushobora. Birashoboka ko umuntu bashobora kumuhiga, birashoboka ko umuntu bashobora kumugwanya, birashoboka ko umuntu bagomba bashobora no kumwicisha, birashoboka ko bashobora no kukuroga,
inzoga, birashoboka ko bashobora kukubeshera kandi ukamenga ikinyoma cyafashe kandi ukamenga ibyo bapanze babihejeje, ariko we ibasha guhinduranya amaboko nimba uri umwana w'Imana. Haleluya! Ariko nawe ngo atere yindi haleluya. Nyamara uvuga ngo birashoboka nimba uri iki? Nimba uri umwana w'Imana. Haleluya! Nimba wuzuye mpemu yera by'ukuri, nimba witandukanya n'ikintu, irementanya ryose bofundika rirashobora guhinduka mu minota. Urabinyemerera ibyo? Yo, Morodekayi baramurementanirije, biragenda bishika ku mwami, na Esiteri arabimenya, birashoboka. Esiteri umwami arabona yuko kabaye, gushika no ku rugero umwami asinye ivyete, aravuga ngo ndasinye ivyete abayuda bose bapfe, bashiraho n'umunsi. Iyo usomye mu gice cyaho c'icenda numva afashijwe. Esiteri igice c'icenda umurongo waho wa mbere mfasha n'ingoga, reka naho utohasoma nahavuge ngo ariko mw'iryo joro nyene birahinduka, kandi umwami yari yasinye, bagomba kwicwa, biragira gute? Birahinduka, kandi umwami yagize nte? Birashoboka ko bakurementaniriza, birashoboka ko bashobora kukuboha, birashoboka ko bashobora kugara inzira zose, birashoboka ko bashobora gupanga inama mbere pana 1 2 3 4 5 bakavuga ngo twabirangije, turamubona ari mu biganza byacu, ariko birashobora kugira gute? Birashobora guhinduka nimba uri umwana w'Imana. Amen. Haleluya. Tuduze icyubahiro cy'umwami Yesu. Haleluya! Paulo baramwagiriza ibintu bikomeye ngo mbega umuyuda asumbika abandi, baramuhaririza mu buryo bukomeye. Twavuze ngo umuyuda agereranywa n'iki? Umuntu yubaha Imana by'ukuri. Reka dukoreshe ijambo ry'abubaha Imana. Amen. Nimba uyubaha, nimba uyumvira, nimba uyigororokeye, nimba uri umwana wayo utarika ibyago, ibyo bopanga byose birashobora guhinduka mu izina rya Yesu. Inama zoba zose zirashobora guhinduka mu izina rya Yesu. Ndanezerwa cyane kuko iyo umuntu ariko aragupangira inama azipangira wewe, ariko mu yandi majambo iyo wubaha Imana asa nkaho umenga inama ariko arapanga abazipangira Imana, kuko Paulo avuze ngo sije ndiho ariko ni Kristo ari muri jewe. Nicyo gituma barondera Paulo imisi yose ntibamufate, akabacika akabacamwo. Si Paulo barondera, urabishije amaso uko haboneka Paulo, ariko ibyo yavuga n'ibyo yakora byagaragaramwo ubwiza bw'Imana. Nicyo gituma Imana idashobora kwemera gusuzugurika mu izina rya. Iturufu ibasha guhinduka. Imana idufashe cyane. Iturufu ibasha guhinduka, hanyuma urukino rugahinduka. Imana idufashe cyane, kubera uri umwana w'iki? Paulo rero ngo ahaririza abariko baramuhaririza, bakavuga ngo burya umuyuda cyangwa se burya umwana w'Imana asumbye iki abandi bose, cyangwa burya uwubaha Imana asumbye iki abandi bose. Ni kubera iki bariko baramuhaririza? Nuko babona twambara kimwe, dusonza kimwe, tugenda n'amaguru kimwe, tugendera muri bisi kimwe, babona ubuzima busa naho umenga turabusangiye, ariko baribeshe. Murashobora kurara kumwe ariko ni musa, murashobora kwicara hamwe ariko ni musa. Umwe wese afise nationalite yiwe, umwe wese afise connection yiwe, umwe wese afise amasezerano yiwe. Yesu adufashe cyane. Mugabo kubera atabintu basa nkaho bariko barakubona ko uyu mwanya, basa nkaho bagufata ibisanzwe, ariko ndakubwiza ukuri, Paulo baramubaza ngo asumbye iki abandi bose? Ndasubiramwo gatoya, umwana w'Imana asumbye iki abandi bose? Paulo yari karagwana n'abantu
w'Imana afise intambara zibiri cyangwa zinarenga, ariko ngomba mvuge ku ngwano zibiri. Ubwa mbere, ingwano ya mbere iza mu bintu bigaragara cyangwa biboneka. Iyindi ngwano ya kabiri iza mu bintu bitaboneka cyangwa bitagaragara, bidafatika. Ibi turabyumva kumwe. Iyo bakuroza uburozi buruza bufatika, ariko uragwara, iyo ni ngwano. Yesu adufashe cyane. Haleluya. Reka tugwane iyindi ntambara. Turabe iyindi ntambara. Hari intambara utegwa n'umugabo, gategwa n'umugore, gategwa n'umukoresha, gategwa n'umubanyi, gategwa n'umugenzi, ugategwa n'inshuti, ugategwa n'abantu bari bo bose. Ivyo ni ibintu bifadika biboneka. Ivyo ni ibintu biboneka. Yesu adufashe cyane. Ivyo biroroshe kugwana, ariko kandi nahone iyo utabigwanye mu buryo bw'imhemu biragucana. Ariko hariho n'iyindi ntambara itaboneka, ni imhemu mbi z'ahantu mu kirere, ziza zigatera umuntu zikamwigisha, kandi izo ntambara nimbi. Reka ndakubarire, hakugwana n'intambara utaboneka, wotuma ugwana n'intambara ubona. Nivyo nkwereka intambara y'umuntu ubona. Araza umuntu akakubwira amajambo, agaca hariya nawe ugaca hariya, ariko hari umuntu yicaye muri wewe, hari imwemu y'intambara yicaye muri wewe, ikwigisha kandi ikagutsinda kandi ikakonona utayibona, n'abo muri kumwe ntibabimenye. Uziko ngaha ijwi rishobora kuza rikakubwira ngo burya waje gusenga cyangwa ni waje gusenga. Uri ngaha uri mu rugamba ntaruzi. Uziko hariho n'abantu baza gusenga ngaha bagataha hatageze no gutaha kubera batsinzwe n'amajwi. Shetani akaza akakubwira ngo aha wicaye ukora iki, ntiwotaha. Kuri kurakora iki burya? Ntubona ko abandi bariko barashima Imana, bavuga ivyo Imana yabakoreye. Shetani akacaza ati burya erega basengana bariya bishugwa, wewe ubona aho wabereye niko urabona. Niko urabona. Shetani akakubwira ngo none burya akazijwi Imana usenga irumva canke niyumva, Imana ukorerana ntagira abona canke ntibona. Mbere Shetani akaza amajwi, iyo ni ntambara utabona. Akaza amajwi akakwereka abakozi b'Imana ko batakukunda, akakwereka yuko batanakwitaho, akakwereka ko ishengero atarukundo rufise, akakwereka naho bariko barashima Imana y'igicaniro cya hano. Shetani akakubwira ngo bajya nibashime bararonsa abana, wewe hari umwana uraro. Nibashime bararonsa akazi, wewe hari akazi ubona ufise. Nibashime barambaye, wewe ubona hari ubona gute. Nibashime. Shetani akaza akakwereka neza imyaka umaze, atari koko aho Imana iragukunda canke wewe eheraba umaze ukwezi usengera ikintu ntukibona, ariko ujyaza rimwe akaca avuga ngo Imana iramwishuye. Ese wewe mupfiki n'Imana? Mwibuke ingana Imana, wibuke wa Yobu abwira muka Yobu, aramubwira ngo Satani aza aciye mu mugore wa Yobu, aramubwira ngo tuka Imana upfe, tuka Imana utumupfa. Bene data ngomba ndababwira intambara y'amajwi. Yesu adufashe. Intambara ya yiki, intambara y'amajwi isumba intambara y'abantu buzuye nga, kubera umuntu muricarana afise ijwi ryo kukugirira nabi ntubimenye, mugatwenga ariko arakurondera ingena kugira nabi uwo mwanya. Paulo ngo yishura bariko baramuhaririza. Uzi ko ijwi riguhaririza muharira muri kumwe hano, ijwi rikakubwira ati wewe ntacu uzopfushitseko, n'abandi barakubwiye ko atacu uzimarira, kandi iryo jwi rikakwereka rikakwigisha, kandi ukacuvuga ngo kandi nivyo kweri, ngo bimwe bambwira byose niko bimeze, ngo kandi nivyo kweri, ngo heraba uyu mwaka uraheza ataco nimarira, erega nivyo wa muntu bimwe yambwira byarasha byabaye byo. Intambara y'ijwi yo, intambara tubone, intambara tutabona nizo
ikagusanga muhira mu gatondo witeguye kuja gusenga, rirakubwira ngo urumva uno munsi urarushe ngo ejo uzinduka ku kazi, ngo nta n'impamvu yuko wojayo, ngo kandi urabona ngo hajya barataha banatevye, ngo kandi urabona ngo nta n'impamvu yuko uja gusenga, ngo aho wasengeye umwaka wose, ngo ugasenga ukwezi kose, ngo uyu munsi ruhuka, ngo mbere umunsi ukwiye kuba umunsi wo kumesa, ngo kandi nivyo, ngo kuwa mbere, ngo no kuwa kabiri, ngo no kuwa gatatu uzoba urimwo ibi n'ibi n'ibi, ukaca usohora impuzu, kandi wari usohoye ngo uje gusenga ukaca ukata. Kandi aho rero ko atari umuntu yaje kukubesha cyangwa ngo agusubize inyuma, niwigera ubona yuko uwo muntu yakugiriye nabi, niwigera umenya ko hari n'urugamba rwabaye, niwigera umenya ko satani yaje, ko erega shetani akorera muri wewe n'Imana ikorera muri wewe. Sa narivuze ngo shetani akorera mu muntu kandi n'Imana ikorera mu muntu, ariko kenshi na kenshi umwikomo tugira tuwuta ku bantu, ni nakaya mbeshe, ni nakaya subije inyuma, ni nakaya nkoreye ibi, ariko aya majwi akorera muri twebwe nitwigera tumenya yuko hari ibintu vyakoretswe. Uragwa, uracumura, uraheba Imana, urava ku Mana, ntiwigera wibaza ngo watewe canke warashwe, uguma ubona kumenga uri mukuri. Hari umuntu turi kumwe hamwe, umugabo niyakubuza gusenga umutsi uzoranda ugere ngaha, akubwira ntumunsi ntujya gusenga, umugabo uyu munsi ntujya gukora kubera impamvu izi n'izi, emwe uca utangura kuraruka message, urazi ko umugabo yambujije naka yambujije, ariko ijwi ryo riraza rikakubwira ati ntuve ngaha kubera impamvu iyi n'iyi, ati sawa. Nta muntu urungikira message, nta n'umuntu ubwira ngo vyagenze uko nuko, kandi uravye amajwi menshi amajwi wumvira niyo mesha gusubiza inyuma, niyo gutakaza gusumba ibyo byigwa n'abantu. Yesu adufashe cyane. Paulo ngo afata umwanya wo kugwana n'amajwi nk'ayo, ariko abantu baraza bavuga ngo umuyuda asumbye kabandi. Yo, ariko nakunze inyishu yishuye kuri kabiri, mfasha kutorera iyi nyishu kuri kabiri. Havuga ngo abasumbya, havuga ngo arabibarusha byose. Bingahe? Byose. Sa? Byose. Uti? Byose. Hallelujah. Amen. Umusenzi uwubaha Imana arabibarusha byose. banzurindire gato insenge, je mbona umenga hariho abantu batariko baravyumva. Nyaguhora ku ngoma fasha iri jambo ryinjire mu mitima y'ababa bantu, batahura ikintu kigomba gukoreka canke ico uri kuravugana nabo. Mana girira neza aba bantu batahurira ijambo mu izina rya Yesu. Amen. Umuyuda asumbye iki abandi? Arabibarusha byose. Ndasubira ngo umuyuda asumbye iki abandi? Arabibarusha byose. Arabibarusha byose. 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 Umusenzi, umukristo, uwubaha Imana arabibarusha byose. Byose. Banza uhagarike gato. Yabibarusha byose kandi niko biri, nivyo arabibarusha, ariko ikibazo we nturatahura ko hari ibintu abarusha byose. Oya, yaba wabitahura ko bibarusha byose, iryo zina rikaba uko nyene, icyanditse kikaba uko nyene, ukamenya ngo jewe nubaha Imana, jewe ndakijijwe, jewe ndasenga, ivyo byose bikenewe ndabisumbya abantu bose. Uba wihagarara kugahesha Imana icubahiro, n'ubuza gukora ibyaha kubera brochette imwe. N'ubuza gukora ibyaha ngo uhemuke uyu munsi n'ejo uhemuke. Arabibarusha byose. Sa nivyo arabibarusha. Oya, umunyamasengesho, umwubaha Imana ararusha abandi ibintu byose, arabibarusha. N'ubuza gusaba naka ngo akwime umutsingurande kandi hari ibyo umurusha. N'uburara uriganyira uvuga ngo bahiriwe nibanaka kandi ari wowe mutunzi, afise ibintu byo arabibarusha byose, atana kimwe afise, ariko akaboneka bibarusha.
urabishije amaso aboneka nkaho umenga ntacyo afise, ariko mu isi y'impemu kubera yahawe ijambo, kubera ashobora gutegeka, kuko akorana n'Imana, kubera abana n'Imana, afise favere y'Imana, Imana yamusizemo ububasha n'ubushobozi, niwe wenyine avugana nayo, niwe wenyine akorana nayo, arabibarusha. Hari umuntu hari hano arabibarusha? Gute uri umupapa wubaha Imana cyangwa witwa ngo urasenga Imana, ariko ugasanga wakorotse, watakaye, umuntu aguhendesheje utuntu, urahevye Imana, urahevye gusenga, urahevye kubera naka. Gute mwabakobwa mwe muriko muriruka inyuma y'ibigabo bifise abagore 3 4 bifise abana bangahe, ukamwiruka inyuma umenga yo gukoresha ibibi? Gute uri umuyuda wubaha Imana, gute uri umunyamasengesho ukemera bakagukora ahantu hariho hose? Gute bashobora kuguhendesha akazi? Gute bashobora guhendesha promotion? Gute bashobora kuguhendesha ibifatika by'umunsi umwe? Gute uri kurahemuka kandi hari ibyo ufise kubarusha? Mbega umunyamasengesho, mbega uwubaha Imana arusha abandi iki? Arabibarusha? Gute uri kuraja gusengana abandi? Gute ubeshera naka kugira uronke inyungu kanaka? Gute ugenda gusaba utwaye izina rya naka? Naka arakwanka, naka afise imigambi n'iyi, naka ariko aragukorera ibi n'ibi kugira ngo bikunde uronke amahigwe yuko agufasha kumushiriye amabanga atariyo. Ariko uraze cyo ufise wewe? Ufise iki? Ufise iki? Ufise iki mwabaririmbye iki? Gute ubaho ubwo amajambo yawe ndagowe, Imana sumenga sihiri, ndayisenga nkayibura, yarandenganije, yarampevye. Gute wifatikanya n'abanyabyaha kandi uri umwami uri umuherezi, uri umwami w'abahe? Birivuga ngo turabami n'abaherezi. Hari ibintu barusha? Umunyamasengesho abibarusha? Cyangwa muri ko mubivuga kuko byanditswe gusa, hajya ntimwizera ibyanditse? Murizera ibyanditse? Murizera ibyanditse ko ari ukuri? Umuyuda asumbye iki abandi? Umunyamasengesho asumbye iki abandi? Umukizwa asumbye iki abandi? Uwubaha Imana asumbye iki abandi? Ntibagukangisha icyo bafise, nawe urafise icyo ufise, nuko icyo ufise kitaboneka, bobo ibyo bafise bakaba biboneka. Namve akakanwa kumvise? Bobo ibyo bafise biraboneka, biragaragara, ariko twebwe icyo dufise ni ikintu cy'inkomezi ariko kitaboneka. Mbega Imana mu gukora iragaragaza ko iri kirakora? Oya, ntigaragaza ko iri kurakora, ahubwo none woyibana ingene ikoze ntiboneka. Kandi nibwo bushefu bw'Imana. Nibwo bushefu bw'iki? Boyirasa, boyihiga, boyitema, nibwo bushefu bw'Imana. Ntiyigera iboneka. Kandi icyo dufise muri twe, natwe Imana yaduhaye ikitaboneka ariko cy'inkomezi gikorera muri twe, ni ijambo ry'Imana, n'ukwizera, n'ubushobozi, n'amasengesho. Bibiliya ivuga ngo muzorambika ibiganza ku bagwaye bakire. Ibiganza ibiki?
nicyo gituma umunyabiharuro umubwiye ngo ibiganza ibi nawe abifise ibi byokiza umuntu agwaye byemera wewe kandi umunyabiharuro cyangwa umunyabwenge acavuga ati wewe bwaracuramye kandi ngomba nkubwire ngo abana b'Imana cyangwa abizera Imana yacu twizeye. Haleluya. Umuganga agutera urushinge rukinjira akagupima na ecography akagupima na scanner akabona ngo biri ngaha biri hano akabibona hama kaca avuga ati turasatura tubikureyo mugabo mubwiye ati twomusengera bigahera sa arakubwira ati wewe bwaracuramye wewe eji ngo hano uyu mugabo jewe ndemera abaganga Imana yabasizeho kugira ngo bashobore kuvura abantu kandi bakoresheje ubwenge bwabo ariko ubwenge bafise burafise aho bugerera. Amen. Uyu mugabo yaragwaye ingwara iparti yose irabyimba hano hari ngaho harabyimba acaja kwa muganga baramubwira yuko iyi parti yose yabyimbye akeneye operation. Jewe ndiko ndasenga ndabona ati uyu akeneye amasengesho nakwiye kuja kugirirwa operation. Ndiko ndabimubwira kubera ibyo umuspecialiste yari yamubariye ntiyashobora kubitahura ahubwo yarandavye arambwira ati wewe urafise ikibazo c'akagorori kamwe ko bakaratakaye. Urafise ikibazo c'igorori rimwe ryo baryaragiye. Icabimenyesheje hajya umuntu arakubwira ikintu ntavuge mugabo ukabona ko yakugaye. Narabimubariye ntiyavyakira ndamubwira ati wewe ingwara yawe ntuje kwa muganga kandi ni waja kwa muganga urapfa mugabo ingwara yawe wewe ukwiye gusengerwa ngo sawa acaragenda cyandi yitahira kandi narinzi niyanambwiye ngo sengera yaciye yitahira ko yarabigujije n'ubusa aravuga ati uyu jewe namyeyo bangiriye examen bambariye nibindi bantumye nibindi bategerezwa kungirira operation. Mu gatondo nzinduka ku rusengero ndiko ndasenga numva ijwi rimbwira ngo genda ku bitaro. Kumbe uyu mugabo nawe yakase yisubiriye kwa muganga. Barabazimu mwe mikrofone avyivugira ngo hava bavuga ngo nivyo ndiko ndafundikanya navyivugira ngomba nyarutse. Shalom shalom. Ofete urumva narasavye imbabazi umwungere ariko kandi nabandi ngaha barimwo bivanye naho twavuye mu mashengero. Ibi byambaye ko kubera ishengero nakuriyemwo litigera rikora ibi bikoregwa hano. Rero umwungere ngiye mu biro iwe arambara ati we bakakopera urapfa. Tagenda ku badogiteri amasekanede yagirisha muga mu nyuma arambara ati bakakubagura apfa muga mukeye nsanziruka kwa muganga kuri bumereke. Ico gerana kwa imoto nkasi moto bona uyu yantanze yo kandi mu gitondo 6h z'igitondo nagiye ku rusengero ngize ngo mfukame senge ndiko ndakira abantu numva ijwi ngo genda kwa muganga. Ijwi nigigeze rimbwira ngo kuja kwa muganga hehe nagira ndasenga ngo iruka ku bitaro iruka kuri hospital hibaze none hehe nabwira Mana ivyo mbwira ndavangiwe ngo genda erega ncankati imodoka nangura kwibaza ahantu hari bitaro hafi ni hehe ncambona kuri Prince Regis
cyaniruka kuri Prince Regent ndageze ngo saha ngo bandanye ngo mambanuke epfo hari Prince Regent hari ibitaro he nkaguma numva ijwi rimbwira ngo manuka kugera naho ngera epfo kuri riya byarabara rija kuri Brarud numva ijwi rimbwira ngo bumereki cyanda kati modoka no kuri bumereki nakase gutya kuri bumereki nkase nshingira gutya nawe mbona araparitse ni moto haje twashikiye rimwe aho hantu nakase gutya naciye haruguru nawe aca hepfo twinjiriye rimwe mbona paritse hajya nanje twarika haje ngize gutya mba ndamubonye ijwi rirambwira ngo nujya nyene mubwira atahe arapfa naciye ndambwira ati mugabo ndakaravye niwe warunzanye Imana irakuntumye niryo jambo wambariye ndakaravye Imana irakuntumye ukabagwa bayi ndagiye kandi ndakaravye naciye ngenda barakubaze warakize oya warakize mumpere cyaka ivyimba waragiye kwipimisha kandi narasubiye muri sekanere baravuga bati turakeneye umuganga yakuvuye batakubaza umunyamasengesho asumbye iki abandi haleluya harundi mudamu ngaha nuko mudamu umenga ntiyaje umudamu munini umenga aba mu Kamenge nimba ari madamu nde madamu nde voilà madamu Pascal sinzi ko yaje hano uwo mudamu nawe ne bamugiriye baramupimye babona ko bategezwa kumubaga hama baca bamurungika barapanga ibintu byo kumubaga aragisha ama exame sinzi ngene aciyaza arambara ngo nagomba unsengere ngiye kugirirwa operation ndamurambitse ku biganza Imana irambwira ati uyu bagomba bamukureyo nimba ari ndugwe nimba ari intuze ya ugwagasha gwavyimbye ni pariti ya hano yose yavyimbye kandi scanner neza ikabibona byose amubwira ati nyaruka bagomba bamubwira ngo ugeze he Amen. Tela hallelujah. 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 Urashora kuduza icyubahiro cy'umwami Yesu. Irakibereye. Umunyamasengesho asumbye iki? Asumbye iki abandi? Byose. Ndiyo ndabyemera. Uwo mudamu baramuzana. Ngize ndasenga Imana irambwira tuyu. Bamukoreye ibintu niyabagwa hano nawe arapfa ndamubwira ati madamu uremera ibyo ngiye kukubwira tego cyane wewe niwabagwa urapfa none rero mu bintu Imana imbwiye wewe ntukwiye kubagwa ahubwo Imana yo mu ijuru iragukiza ikoresheje gusengerwa acabwira umugabo wiwe ati ambwiye umwungere ko jewe ntashobora kubagwa ahubwo nkwiye kubanza gusengerwa bace bamuzana twamusengeye nimba ari iminsi 2 nimba ari iminsi 3
tukimurambika kw'ibiganza ni umudamu w'inguvu w'inkomezi twahamagarago Augustin niwe yashobora kumufata mwarimu Augustin hari n'abandi bantu benshi yaradukubise ingumu aradukubita amajido ibintu birakomera abantu barenga nka 10 baraza turamusengera aratabagwa n'uyu munsi inyuma yaho iminsi 2 ndamubwira ati genda wipimisha agiye kwipimisha basanga ntiyigeze abyimba arakomeye 100%. Abanyamasengesho basumbye iki? Abubaha Imana basumbye iki abandi? Ashobora kugusumbya amafaranga, ashobora kugusumbya amashuri, ashobora gusumbya icubahiro, ashobora kugusumbya umuryango, ashobora kugusumbya kugenda amahanga, ashobora kugusumbya ibyo atunze, ashobora kugusumbya amazu, ashobora kugusumbya imodoka, ariko wubaha Imana Bibiliya imariye ngo afise byose asumbya abantu. Erega ivyo bintu birashoboka ko Imana ishobora kubiguha, ariko Mana yo mwisho asumbya ibintu bingahe? Haleluya! Mbabajwe nuko wikengera, mbabajwe nuko utazi ico ufise, mbabajwe nuko utazi ico Imana yagusizemwo, mbabajwe nuko utazi ico ugendana, mbabajwe nuko utazi uriwe, mbabajwe nuko utazi ubushobozi ufise. Abakubonera mu bukene, abakubonera iyo ukomoka, abakubonera mu buto buto, abakubonera mu curu uyu munsi barihenda cyane. Bibiliya irambarira ngo uwubaha Imana afise ibyo asumba abantu abaribo bose. Haleluya! Abana b'Imana ruishije mijuru uko tuzaza nikurahishurwa ninacho gituma abisi batatuzi bakabona imvura igwa mu mirima ya twese rimwe na rimwe ndetse bakaturuza no kwe bakatwitiranya kuko dusangira ibishimbo bakatwitiranya kuko dusangira ibyago bakabigira kenshi baturusha n'ubutunzi bakagenda mu modoka wewe utagira n'igare imbwa ze zigahaga wewe imbabura imanitse ariko hora ibyacu saho bicira hari igihe kimwe bizasobanurwa byose abana b'Imana tugahagarara twemye hora ceceka ihorere ndumva guhorera kumuhoza Yesu ndumva imirindi agaruka tutihangane aje kugutabara. Naho atakintu ufise, naho ukengerwa na benshi, naho abantu batakwemera, naho waraye munsi y'igiti, hari igihe bizosobanuka neza. Naho ufise amadeni, naho isi yaguhindutse, naho umubiri waguhindutse, yalobosikelloteke, naho ata muryango ufise, naho umuryango waguhevye, naho bakuvuyeko, naho bagutaye, naho usigaye uri umwe, hari umunsi bizosobanuka. Tu parasikelolemenetu baratwitiranya hamwe n'imbwa zabo zikaturusha kurya, bakatwitiranya baturabiye mu ishusho y'uyu munsi, bakatwitiranya baravyo bakabona imbere n'inyuma ntaco turi, bakatwitiranya. Ariko Bibiliya ivuze ngo abana b'Imana ibyacu saho biherera, abubaha Imana ibyabo saho biherera, ntabwo biherera mu gusuzugurwa, ntabwo biherera mu gutakazwa, ntabwo biherera mu gukengerwa. Ibyacu saha biherera, hari umunsi bizosobanuka. Ibyacu saho biherera, ibyacu saho biherera,
ibyacu saho biherera. Haleluya. Oya ibyacu saho biherera. Haleluya. Ibyacu saho biherera. Mbega umuyuda asumbye kabandi abibarusha byose. Icyambere barusha byose kubera iki? Ibyambere ngo abarusha ngo agenda n'ibyavuzwe n'iki? Haleluya. Icyambere icyambere agenda n'ibyavuzwe nayo. Haleluya. Amen. Yo agenda n'ibyavuzwe nayo. Agenda n'ibyavuzwe nawe. Ibyavuzwe nawe nibiki? Ni ijambo ry'Imana. Ibyavuzwe nawe nibiki? N'amasezerano. Ibyavuzwe n'amategeko, nukuyikorera, nukuyubaha, agendana. Umubona afise ibiro 5 ariko agendana ibyavuzwe nayo. Umubona yambaye ikamba 2 ariko agendana ibyavuzwe nayo. Umubona agupangiye ariko agendana ibyavuzwe nayo. Umubona ari munsi y'igiti agenda umenga ntacari ariko agendana ibyavuzwe nayo. Mu bikorerwa mu ijuru nta wundi muntu Imana yizeye ibibwira atari uyubaha. Naho biboneka ataboneka, naho atagaragara, naho afise ibiro bike, naho agenda n'ibyavuzwe nayo. Topalasi agenda n'ibyavuzwe nico tubarusha. Haleluya. Ashobora kugenda n'ibintu bihera ariko icyo yavuze ntigihera. Amen. Ashobora kugenda n'ibintu bihera. Urashobora kugira diplome ikora hano mu Burundi gusa, wagera mu kindi gihugu ntikore, ariko ibyavuzwe nayo ni diplome passepartout, n'urufunguzo passepartout, aho ugeze hose ibyavuzwe nayo. Icyambere abarusha agenda n'ibyavuzwe. Umwana w'Imana agenda n'ibyavuzwe. Ntabwo ari umuntu yabivuze. Amen. Haleluya. Agenda n'ibyavuzwe. Ariko Mana yo mwishura. Agenda n'ibyavuzwe nayo. Mu yandi majambo. Haleluya. Ni stoke y'Imana. Agenda n'ibyavuzwe nayo. Ni stoke y'Imana. Yo. Stoke y'Imana. N'umuvugizi w'Imana. Ni stoke y'Imana. Agendana ibyavuzwe nayo, amadokima y'Imana. Yo, hari umuntu umwe mwogendana ku isi, umwe wenyine avuze ijambo mukagendana. Naho mwoba mwagendanye umunsi umwe ukazomara imyaka 10 wubahwa ku isi yose. Imyaka 10 mwagendanye umunsi umwe gusa, ukazomara imyaka 10 wubahwa. Canke mu gihugu ukazomara imyaka azomara wubahwa, bakubonye ugendana nawe gusa umunsi umwe, canke bakakubona kuramutsa honye ukazomara igihe wubahwa. Uwo n'umuntu aravaho hakaza abandi, ariko ibyavuzwe nayo. Igituma mbega umuyuda asumbye iki abantu bose? Icyambere abasumbya agendana ibyavuzwe nayo. Barakorana inama bakayipanga bakayuzuza, ijuru naryo rigateranya iyindi rikavuga ngo ujya afise ibyavuzwe nanje. Kandi giteye ubwoba, gituma abantu bihebura n'ingoga. Imana irateba kwenterevena ikabanza kuraba ingene wifata, ariko naho yoteba uwo muntu agendana ibyavuzwe nayo. Naho yoteba. Haleluya. Naho yoteba. Bibiri ivuga ngo naho byoteba ubirindire wihanganye ntibizobura gushika ivyo yavuze. Haleluya. Ijambo Imana ivugiye ntirikeneye imfashanyo y'umuntu. Ninde waruzi ko Yosefu umusumwa azotwara repentance? Ijambo Imana yivugiye
cyubahiro cy'umwami Yesu. Haleluya. Hallelujah. Agenda n'ibyavuzwe nayo, arabisonza nabifise, arabyirirwa nabifise, arabikenana, arabura impuzu yambara, ariko afise ibyavuzwe n'Imana. Abantu bakamwihenda ko ariko afise ibyavuzwe n'Imana. Yo mwami Yesu we, urakoze muhemu yera ko abana bawe bafise ibyavuzwe nawe utazugera ubibagira. Agenda n'ibyavuzwe nawe, ibyavuzwe nayo biremeye gusumbura urusengero, ibyavuzwe nayo biremeye gusumba iyi bafu, ibyavuzwe nayo. Uzi ijambo nasomye, agendana ibyavuzwe. Luka 16:16 ku murongo wa 16. Ndabira 16 turaba. Ngomba ndangize 16. Cumi na gatandatu umurongo wa 16 aravuga ngo ivyagezwe bona amajambo y'abavugishwa n'Imana. Ku murongo wa 17 16 ku murongo wa 17 fasha. Icoroshe nuko ijuru n'isi vyovaho hakwa kazatsa na kamwe kova ku nyuguti imwe yo mu vyagezwe, yo mu vyavuzwe nayo. Umva ko kana umuntu yubaha Imana agenda n'ivyavuzwe nayo. Igituma rusha abandi nuko agenda n'ivyavuzwe. Luka nawe arabivuga 16:17 ngo ivyoroshe hako ivyo koroha, hako ivyo yavuze vyohinduka, n'agazatsa kagahinduka, ivyoroshe isi n'ijuru ryovaho. Ivyoroshe isi, ivyoroshe isi ijuru, isi n'ijuru Imana ifise. Ariko Imana iriyemera, irihagarara ko kwe, irakwije. Amen. Iravuga ngo hako ivyo navuze vyohinduka, isi yofutwa n'ijuru ryofutwa. Umviriza rero uyo muntu igituma afise ibyo arusha abandi, agenda n'ivyavuzwe nayo. Kandi yavuze ngo hako ivyo navuze vyohinduka, isi n'ijuru vyovaho. Igituma umunyamasengesho ububaha Imana abarusha ibintu byose, agenda n'ivyavuzwe nayo. Ndafashijwe sa je ndafashijwe. Ushobora gusonza abantu bose bakabimenya, ushobora kuburara, ushobora kudandaza ugahomba, ushobora kurogwa bakabona kumenga bagufashe, bashobora kugupangira ibintu byose, bashobora kukugira inama, ariko hari icyo batazi, nuko batazi kugenda n'ibyavuzwe. Bazi ko waburaye ariko ntibazi ko ufise ibyavuzwe. Bazi ko wabuze aho urara ariko ntibazi ko ufise ibyavuzwe. Bazi ko ufise ideni ariko ntibazi kugenda n'ibyavuzwe. Bazi ko urwaye indwara idakira ariko ntibazi kugenda n'ibyavuzwe. Nta uri hano ngo atere haleluya. Ingorane mfise ugenda n'ibyavuzwe nande? Nivyo ugendana? Sindavyizera neza. Umuntu afise ibyavuzwe nayo agendana navyo, nta muntu yo muca intege. Umuntu afise ibyavuzwe nayo ntiyosubizwa inyuma n'uwundi muntu. Umuntu afise ibyagendana byavuzwe nawe ntiyogunga Imana. Umuntu afise ibyo agendana ibyavuzwe nayo ntabwo yocererwa mu rusengero kuyubaha cyane kuyubahisha, ntiyosiba gusenga. Umuntu afise ibyo agendanwa nayo niyo kumva amajambo y'abantu, niyo tinya iterabwoba ry'abantu, kubera icyo afise gisumba icyo bamubari, kubera icyo afise gisumba icyo afise gisumba icyo bari abafise. Umuntu afise icyavuzwe nayo ntiyoraba ubuzima bw'uyu munsi, ahubwo araba ubuzima bw'iciyo yavuze yamubariye.
afise icyavuzwe nayo ntabwo ahindagurika nk'inzoka yo mu nda. Umuntu afise icyavuzwe nayo ntabwo aba kigewugewu. Umuntu afise ibyavuzwe nayo naho bokwica yovuga ngo yavuze niyo kwizigirwa no kubikora izobikora ntarapfa ndabirindiriye naho bose bogenda nzosigara ndumwe kubera Imana icyo yavuze ndakizi. Upasike lole mena hawunda kafise ariko nta muntu ari hano agenda n'icyavuzwe nayo. Umuntu afise ibyo yavuze byavuzwe nayo. Ari umukobwa naho yoba umudamu yagiye kurongorwa atarabyara agenda nk'uwuca abyara kuko abagenda n'ijambo rivuga ngo nta ngumbi izoba mu bana b'Imana. Umuntu afise ibyavuzwe nayo, umukobwa atararonka umugabo agenda nk'umuntu ubuca ashingirwa kuko agenda n'ijambo rivuga ngo nta kigabo kizobura ikigore cyacu. Agenda n'ibyavuzwe nayo. Umuntu afise ibyavuzwe nayo narizwa nuko umunsi afise ikibazo agenda n'ijambo rivuga ngo muzoba umutwe ntimuzoba umurizo, muzoba b'imbere ntimuzoba b'inyuma. N'umuntu afise ibyavuzwe nayo ntiyihebura ngo aganyira abakene aganyira abanyabyaha ngo abwire abantu bari bo bose yoya. Afise umuntu agenda n'ibyavuzwe nayo avuga ngo ndaburaye uyu munsi ariko ejo nzokoresha abakozi. Afise ibyavuzwe hari umuntu hari hano ngo atarindi. Haleluya. Umuntu afise ibyavuzwe nawe nacibwa intege n'amajambo n'amajwi y'abadayimoni. Oya, yama yuzuye ukwizera, yama yuzuye ukwihangana, yama ashima Imana mu bihe ibyo ari byo byose, yama yizeye ko ejo ari ikintu gikomeye. Wewe ntaraba nk'uko tubona hano, ahubwo arabye hano abona muri miriwari. Mu gihe twebwe turaba tukabona hehe, mu gihe twebwe turaba tukaraba hano, ariko wewe arabye abona ibiriko biraba muri miriware biza kumurondera. Kubera iki? Haraba ejo nababwiye ngo hari abantu mu kuraba barabishiki amarori. Uzamubona abantu bambaye amarori bamwe bamwe baraba ayashira hano. Iyo ariko arayakoresha ngaho wibaza yayasize aha abona hari abona hano. Ariko umunyamasengesho abona kure nk'inkukuma. Amen. Abona amasezerano, akabona uburebure bw'Imana, akabona ubwaguke bw'Imana, akabona ugukomera kw'Imana, akabona ukugira neza kw'Imana, akabona imbabazi z'Imana, akabona urukundo rw'Imana, kandi akabona ko atawundi muntu n'umwe abaho Imana ikunda gusumba we, kubera agenda n'ibyavuzwe nayo. Lota parasike loleme. Umuntu afise ibyavuzwe nayo abandi bavuga ngo ntibikunda, we bavuga ati birakunze ahubwo biranyarutse. Umuntu afise ibyavuzwe nayo abandi bavuga ngo biradabutse ahubwo bavuga ati birashimangiye ahubwo birakomeye. Umuntu afise ibyavuzwe nayo bakubwira ati uyu munsi turagusohoye uragemye, ahubwo umuntu afise ibyavuzwe nayo avuga ati ahubwo uyu munsi ninjiye inzu niho nkitambura ko yinjira. Mugabo arakabara ati sohoka, nawe uvuga ati ahubwo ndayinjiye. Kubera ufise ibyavuzwe yo. Ariko hari abantu bari hano bafise ibyavuzwe nayo. Abantu bafise ibyavuzwe nayo barahinduka. Baragira gute? Ibyavuzwe nayo bihindura umuntu. Bihindura umuntu. Aya majambo ntayo ufise.
sa ayo majambo nutahuriye ari ivyavuzwe nawe ntibikugira uko wamye muri rimwe uko wamye mu myaka 15 ngo uguma ariko oya iyo urose ivyavuzwe nawe ukabigendana nivyo biguha discipline nivyo biguha urutonde birakubwira ati caha ugacangaho kandi birakubwira ati uyu munsi ntiwiruka ntusaragurika kacugenda nk'umwubahwa w'Imana vyavuzwe nayo kandi vyavuzwe nayo biraguha discipline yo kwambara sa yewe ati ambara igitenge cyiza ambara ikibubu ambara ikanzu nziza ambara ipantaro nziza ariko umuntu atagenda n'ivyavuzwe nayo aja kuri internet akabona ibyo basohoye uyu munsi umugongo hanze hariya na biriya ati iriya nigezweho naca afise ico kuri internet ariko umuntu afise icyavuzwe nayo umuntu agenda n'icyavuzwe hoho batanu barahagara bakakubwira ati we uzi hajya ahantu ko byabaye nabi akababwira ati uzoca ubabwira ati wewe ushobora kurabira mu marori ibyo mbona wowe si byo ubona umuntu afuse ibyavuzwe nayo nk'itangura ishengero hari abantu bambara ati wewe w'ibiro 17 wowe uzoshobora ishengero ndamubaza ati baragikorera se bipima ibiro bingahe wewe uraza amakuru y'ishengero umwe arambwira ati twe twatanguye turi abantu barenga 400 dufise amatongo dufise ibintu byose dufise n'amashuri amatongo yaraheze ubutunzi bwaraheze n'ubu ntiturashikaho tugomba mweswe wewe nugira amafaranga nugira n'abantu mukorana wewe uzoshobora ishengero nababwira ati jewe nzorishobora nimba afise ibyavuzwe nayo si jewe ndaribambiwe Yesu niwe yaribambiwe nagenda n'ivyavuzwe iyo umuntu agenda n'ivyavuzwe nayo agira umutima nk'uw'Imana nimba hari ikintu gifise umutima ugumye ni Imana sa Imana yo urarira mana karaba ndapfuye karabaye amarira ugasuka Imana ikaraba ati banzurire urira amaraso rira navyo nashika amaraso akava na Yesu yarayarize ntiyanterevenye uraza amarira Yesu yagezanye amaraso icuye ngo gihinduka amaraso Imana ngo icayirabira hirya Yesu ati Mana niki kikumbebesheje niki wibaza ngo yaje kumukura mu ngorane ifise wapi ngo yarungitse marayika mugira ngo genda umuhe inkomezi gusa abandanye urugamba Yesu akarira icuya kikabi agatakamba karaba hirya Imana ati muhe inkomezi bandanye urugamba bandanya Imana izoguha inkomezi ariko umunsi uzosaba amafaranga si izoguha umunsi uzosaba umugore si uwo munsi ntuzomurarana umunsi uzosaba umwana ntuzomurarana umunsi uzosaba inzu ntuzoyirarana ariko iguha inkomezi kabandanya inkomezi hanyuma yabona ibiseru byaheze n'amarira yaheze n'ibintu by'ibisantima n'ibiki kaciza ati nduwo ndiwe ndi kumwe nawe mwana wanje haleluya badafise ibyasezeranywe bagera mu magaragazwa ngo ndabivuyemo wamubwira ijambo akivumbura akagenda muri korara akivumbura mu protokora akivumbura muri security akivumbura abanyabasengesha akivumbura ntacu ufise genda ntaco wigeze umenya ntacu ufise
ntacyo wigeze ugira, ariko uba ufise icyo yavuganye nayo. Naho wogira gute, umudamu mwiza yinzuye urugo, naho bakubita ikofe hano avuga ati naraguhinjiye n'ugwanje, bakavuma ati wakijuju we wakirofa we, ati Imana yo mu ijuru niyizi ko ntari kijuju kuko ngendana ibyavuzwe nayo. Kaja kumavuga senga, kuva mu gatondo bagutuka, ijoro bagutuka, mu gatondo bagutuka, nawe usenga ati hindura kijya kigabo, hindura kijya kidamu, hindura kijya gisore, hindura, naho kiriko kirantuka ntabwo ari ico, ahubwo ikiri muri cyo nico kintuka, ariko jewe ngendana ibyavuzwe nawe Mana, hindura. Umunsi umwe umukwe wanjye yaje ariko ararira, yari yafiyanshije umukobwa wanjye, araza rero, baba yangu mimi nachoka sana hivi, nataka kukimbilia Tanzania na vyacha vyote naenda. Ndamubaza wewe urakijijwe? Yego. Noneho urasenga? Yego. None i Tanzania nta bagaragazwa ariyo shetani si yari? Omwe basi nikimbie. Nabarira uwo si wo muti. Piga magoti, omba Mungu ataleta jibu, omba sana. Senga, imani izozana inyishu. Senga, imani izotabara. Naramuravye ndatwenga, niko Imana iraburi kuri. None Mana urabona imyaka 5 iraheze, injebejebe, sindarongogwa, raba ibyo ndimwo, raba akazi kaheze, raba ikaraba. Nikakubaza ati burya urankunda, burya uranyemera ko ndi Imana, burya wewe uruziye Mpemu Yera. Uwo munsi narumiwe, ndamubwira senga Imana, nsenga. Byaraheze. Rero ngo yarahungiye Tanzania, ngo ravuye ni Kongo agiye Tanzania, ngo ntazogaruka, ngo arataye umuryango. Ndamubwira ati ahubwo urataye n'Imana nayo iragutaye. Namubwira urataye Imana, urataye niyerekwa, urapfuye, ahubwo ntuzovayo, urapfuye wihaye abazimu, karabaye. Unasema iyo ngwiyaza kugenda kiriya gihe nuba bakira umusore nta nikota bafise, abarika yiruka. Uwo wari umunsi umwe, rega ntibyaheze, ivyo birahera, ngo byari ibintu ahuye nabyo. Bukeye rero agomba kugira mariage, rero urubanza rugomba gukora. Abiwabo baramubwira ati nta muntu numwe azozi Burundi, ko twakweretse utwara n'umutware, nta numwe azozi wanyu. Anakuya sasa raza, pasteri birabaye ndabihevye, baba yangu ndabihevye. Yamubaza kubera iki ugiye kubiheba? Baba yangu, mama yangu, imiryango nta muntu numwe azoza, kabaye nta muntu numwe azoza. Yamubwira burya uracyasenga Imana? Ngwego ndayisenga. Uracyasenga? Ndayisenga. Yamubwira senga, bajya bose ubona ko batazoza. Sasa ngo hari umuntu rero yarazi ngo azomuha ibintu byose, acamubwira ngo sinzoza, ko wansi ibyo tukubwiye sinzoza. Nuwa mu muryango baca baramunkonekta ko niwe yari umushefu, yarafise ibintu byose bari bizeye. Aca arampamagara arambwira ngo bitagenze uku muzi Kongo uku ntituzoza. Ndababwira sinzoza Kongo kandi muzoza. Abage sinzoza Kongo kandi mwebwe muzoza, ngo twe ntituzoza. Baca bahamagara uwo uwimenye turaguciye mu muryango. Aca avuga byose byapfuye. Ndamubarira nta byapfuye, Imana ntiyapfuye, iracariho.
nta byapfuye. Ndamubwira senga acana nabo byihoze. Aha ni ugomba kubonera ugukora kw'Imana. Nimba ukisenga, nimba ugomba ubundi Imana kugira ikore uyibonera mu bintu bigoye by'inkomezi, by'icyavutu, by'intambara. Niho Imana yihesha icubahiro ikerekana yuko ari Imana nyamana. Namubwira senga ubongereza amasengesho gira jene kandi urubanza ruzogenda neza cyane. Uwo munsi sasa aragenda ariko ararira atabyumva arira. Ndamubwira we genda usenge gusa, genda usenge. Kagenda aragira amasengesho, telefone arakuraho, ariyahura. Ukwiye kwiyahurira imbere y'Imana. Nagiye mbona mu rubanza sasa wa mugabo yavuga ngo ntazoza n'umugore wiwe, niwe wabaye wa mbere no muri eta civile, niwe yarahari. Nyina wiwe, se wiwe, imiryango nibo bari baje. Batangura kumubona. Dieu merci, kumbe binakuwa hivi. Tunakuomba msamaha. Imana. Haleluya. Ndafashijwe n'ukuri kw'Imana. Mbega umunyamasengesho asumbye iki abandi? Icyambere basumbye agenda n'ibyavuzwe nayo. Icyavuzwe nayo gisumba amafaranga. Icyavuzwe nayo gisumba promotion kanaka. Icyavuzwe nayo iyo ugenda n'icyavuze nayo usa nkaho ufise ubuzima bwose bw'ijuru n'isi. Iyo ugenda ariko Mana yo agenda ariko Mana ya ariko Yosefu nk'ubu mbagenda n'ibyavuzwe nayo ahaje umenga siho ndi. Ndababona muri ko murarira aba bantu hari cyavuzwe nayo bafise. Iyo mfise ibyavuzwe nayo zumbya gukomera ibuye ry'isare kuko Imana yanje ninyiganyiga nihinduka ni ngenda n'ibyavuzwe nayo. Korane nuko atacho ufise ugendana amajambo bakubariye. Bamwe bakubwiye ngo babandi bakubwiye bamwe bananiwe nawe bananiwe atacho bafise. Igihe natangura ishengero hari abantu babwiye ngo wewe ngo iryoshe ngo ntuzoshobora. Baca banyereka abantu barenga 10 n'abandi bananiwe bose. Iyo umuntu adafise cyavuzwe nayo bakwereka bananiwe gusa. Babara ngo nakayarananiwe nakayaraguye yarangiye asuba inyuma yavuye hanaha byananiye bimunanira. Jewe ndababwira ati mwebwe bajya abantu bashobora kuba bagiye atacho bafise yavuze ariko jewe ngenda n'ibyavuzwe nayo. Hari abantu bagenda kubishobisho, hari abantu bagenda kubw'ivyubahiro, hari abantu bagenda kubw'amaronko, hari abantu bagenda kubwo banaka babonye ngo banaka baroraniwe nabo bakavuga ngo nanje no bikora. Ni wagenda mu kintu cyaco cyose ataco wavuganye nawe. Ataco wavuganye nawe uzokura n'amabwena yose azovayo ariko ufise ico yavuganye nawe. Ico yavuganye nayo ikubwiye ngo uzoramba. Bibiri bivuga ngo muzoca mu muriro ntuzoba turira, muzoca mu mazi ntazobare ngera. Iyo uvuga iki umunsi umwe hariho umurozi umwe yakinze yoba. Umunsi umwe twahuriye ahantu hari hapfuye umuntu, hanyuma abantu bose baravuga ati umuntu yaroze umuntu nujya tujya n'umurozi kandanda. Turahora turasenga turavuga. Ndavuga ati ujya yapfuye kubera igihe nyene sinzi ibintu navuze. Uwo murozi aranyumva mbona arandavya caratwenga. Imbona nkubone gutya hari ku munsi wa mbere twagiye ku mazigo arandaba. Yari umurozi kandanda abantu bose bazi. Cyanda muraba ati murozi. Tijewe mfise ivyavuzwe. Ivyavuzwe nayo bivuga nimba Imana arakubwiye ngo uzopfa wisaziye. Naho bogushira mu mashini ngo ikunyonge yo kudaho. Nta makuru mufise. Murazi witwa Yohana bamutetse mu ngunguru amazi arabira.
amavuta arabira bamutererayo, bamutera agasaza kava yarakajene nka Yozefu, kubera afise ivyavuzwe. Baravuga ati amavuta arananiwe, genda mu kizinga Patimo, ahantu kumugwa hirya n'ikiyaga bamutayo. Agezeyo ahita arerekwa ngo ku munsi wa Mungu neretswe ivy'Imana, ahita arayishurirwa ivyavuzwe nayo, ayishurirwa arayishurirwa ivya umuntu agenda n'ivyavuzwe nayo. Uwo muronzi ndamubwira ati we nta makuru ufise ivyavuzwe nayo. Aratwenga acabwira umuronzi wiwe mugenzi we ngo ako gagabonane. Abari hirya baravuga ati aho mutumishi wa Mungu bayi. Nkiri imbere yabo kubera nariko numva amajambo yabo, numva ko bakaraje. Atuzi ko ari byo. Iryo ni ryajwi. Ryarindi riza rikaguca intege, rikakurangiza, rikakonona, rikagusivya gusenga, rikakubuza. Uzi ko ku munsi Imana hari ikintu Imana yateguye gukorana nawe no kuvugana nawe ku munsi. Ntugasibe mu materaniro, ntugasibe gusenga. Imana ibigomba kukwigisha. Abantu badafise ibyavuzwe nayo nibo bamari ba magoyagi mugakiza, kandi abo ntibagera kure mu vy'Imana. Numva dutege turaje ndayibuka ico yavuze nanje, ico yavuganye nanje. Ncanda babwira abo bantu ati ku munsi wa gatandatu mwese tuzohurira hano. Uwo murozi arandaba aratwenga. Ndababwiye ngo ku wa gatandatu twese tuzohurira hano. Iryo joro haje nk'abarozi nka 30. Inzu yose barayizungurutse. Hariya nkumva ngo kiki. Hejuru kumabati kiki. Hariya nkumva barakubita inzogera barabyina. Ndabwiura umuntu twari kumwe atumviriza nana. Hatumva utwo tugabo kweri. Turabyina. Hama ndamara umwanya ndababwira ati ongereza volume cyane. Barumviriza numva bariko baravugana n'ukuri kose. Ndababwira ati banza mwongereze. Barabyina. Hama ndababwira ati umviriza rero. Nanje ngomba mwabyinye kera, mwahamuye kera, ariko murumva ndacyakomeye. Nanje ngomba mvuge rero, nanje ngomba nsenge iyo ikorana nanje. Nangura kuvuga ati Mana yo mwijuru se umwami wacu Yesu Kristo. Numva ngo ce. Ndavuga ngo Mana ubirema ukabikomeza. Wowe wampamagaye, wowe wampaye isezerano, ubushobozi bwawe bumenyekane uyu munsi. Iri joro wabwiye Eliya umunsi umwe, uramubwira ngo uyu munsi bimenyekane kuri Imana. Nanje ndaguhamagaye imbere y'ibi bisigo, imbere y'aba barozi, imbere y'ibi bishegu, bamenye ko ndi ntumwa yawe. Iryo joro barakubise protayi, abandi baca hejuru nkeka kuri parafo sinzi. Numva ibintu byikubita hirya bararenga baragenda. Mwako kanya nca ndavyuka ati ngomba ngende duhangane live. Kwa abagabo duhangane imbona nkubone. Ndugurura umuryango. Nderaguza ndabura. Ndavuga ati none muri hehe? Nderaguza ndabura. Ndavye guca ku muryango usohoka. Nsanga hari urushashe. Kwa rushashe rwa Rambo murarubona. Guzuye amazira ntoki. Baje bagwikoreye bararusha. Aho rero bari baje kuntera imikoshi. Nta makuru bafise. Tubasumbya bingahe? Kuko tugendana ivyavuzwe. Iyo ufise ivyavuzwe nayo bagutera imikoshi igahinduka ubwiza bw'Imana. Haleluya, haleluya. Turagomba kubohora abantu. Nababwiye ngo ivyavuzwe nayo umuntu agendana ivyavuzwe nawe arahinduka. Ngiye kuraba mwugo rushashe ndasanzura gucya n'igiti. Nimba bagiye bakoranije nk'isoko yose ikarujamo. Harimwo mashasha,
harimwo ayo ayakera, harimwo ayumye bari barabitse. Abo bantu nabo narabatindi baragowe n'ukuri kose. bararushe bagenda na ibyo bintu mvuze, bararushe baragowe. Turarukwega mu gatondo tugenda kuri station tugura akantuze akaritiro ka essence dusukako turabiturira, tuca twegeranya umunyota duterera muri toilette. Tumara iminsi 3 iminsi 4 tudora, tuca tuja muri gwa rubanza, nkabona barabana babarozi. Tufasumbya bingahe? Tugenda n'ijambo, tugenda n'ukwizera, dufise amasengesho, dufise umuriro, dufise agakiza, n'amafaranga turayafise, n'ukwera turagufise. Erega Imana izoduha amafaranga kubera tugenda n'ivyavuzwe. Ivyavuzwe nayo bivuga ngo ivyaremwe byose ni feza n'inzahabu nivyanyeneyo, kandi natwe tugenda n'ivyavuzwe nayo. Shobora kuba utarabibona, reka dusenga. Fisi ikibazo wewe ufise ibintu ugendana atari vyavuzwe nayo. Vyavuzwe nayo, erega ivyavuzwe nayo ubwa mbere ni byagezwe 10 bya Mose. Sa uvuze n'amategeko angahe? 10. Nusambane, ntiwibe, ntugira ya mabwirizwa yose. Wubahe so na nyoko, usenga Imana yose uyikunde kuruta byose. Ivyagezwe nayo, amabwirizwa y'Imana niyo ya mbere tubanza kugenderako, hanyuma tukaca twubaha n'ibindi byose. Ariko Mana yo mwishura, abantu bakinda kurika nk'inzoka yo munda. Nta kintu wewe ufise, wewe ibyo ugendana nivyo bakubiriye mwibarabara. Babikubarira mwibarabara ngugiye gupfa, babikubwira mwibarabara ngo nacu uzoshika ko nacu uzimarira, ahandi naho uri kubwirwa n'amajwi ngo watevye wagizente. Ubaho ufise ibiguruka bitagira umutwe n'amaguru. Ariko ngomba ndakubarira, ja mwijambo ry'Imana ugenda n'ivyavuzwe nayo. Tugomba turangize dusenga. Hari ibintu byinshi nagomba kuvuga ariko umwanya watujanye. Ngomba gusenga. Tubarusha bingahe? Abana b'Imana basumbya abandi bingahe? Byose. Ijambo ufise n'ubuzima. Iyo umuntu afise ibyavuzwe nawe avuga ijambo rikaza n'ibintu. Kandi umuntu afise ibyavuzwe nayo arahinduka. Hari umuntu ibyavuzwe nayo cyangwa ibyagezwe nayo byo babyarahinduye. Nivyo hari abatarahinduka muri hano. Mwirirwa mu busambanyi hama mukamuvuga ngo mufise ibyavuzwe nayo. Mwirirwa mu buboregwe, mwirirwa mu bugunga Imana, mwirirwa mu mukavuga ngo ufise ibyavuzwe nayo. Byahehe byavuzwe nayo biraguhindukiza, bikaguha ukwizera, bikaguha gushikama. Ibyavuzwe nayo biguha guca bugufi, bikaguha no kuvuga ukuri, bikaguha gutanga imbabazi no gusaba imbabazi. Ibyavuzwe nayo ni ukuri, ni ijambo ry'Imana. Iyo umuntu agenda n'ibyavuzwe nayo unamuravye gusa, ingene avuga, ingene yishura, ingene yicara, ingene akora, ucuvuga ngo ujya by'ukuri agenda n'ibyavuzwe nayo. Hano hari umuntu yicaye hano mu bubeshi, mu kubeshi, mu gukubita igipara. Ni nimero ya mbere mu kubeshi. Ashobora kuguhenda hano, kuguhenda ngaha. Ni matero ujyamba ukagenda ukayimuha. Abandi nabo bagendana mahuri, abandi bakagendana n'ibyavuzwe n'abantu no kubaha Imana batayuba. Akakubwira ngo iravuze. N'umupagani, n'umusambanyi, n'imboregwa, akakubwira ngo iravuze. Yiyambitse umwambaro w'intama ariko aribingira, ukaca ugendana ivyo rero ngo yaravuze. Ivyo tumureka kubigendana, utumugendana icyanditse basi. Hakugendana ivyo wanduye mwibarabara, wogendana icyanditswe cy'ijambo ry'Imana. Narivuze gute? Hakugenda n'ivyo utoye mwibarabara, wogenda n'icyanditswe muri Bibiliya.
aho ushobora gusoma muri Matayo 18 ku murongo wa 19 havuga ngo aho babiri canke batatu bahagaze ku bw'izina ryanje mw'isi bampamagara nzoba ndi kumwe nabo, kandi ico bazosaba cose nzokigira gute? Nzokibaha. Ugatuma uhagarara kuri ico ukavuga ati Mana, wavuze babiri canke batatu bafukamye ahantu mw'isi, ico bazogusaba kuzogirana kuzokibaha. Magaze kwiri jambo rivuga ngo wewe waravuze ngo babiri canke batatu mw'isi bahuje umutima n'inama wo gusaba ikintu uzokibaha. Jewe na Sheri turasabye iki kintu rero, turi babiri kandi duhuje umutima n'inama, kandi wavuze ngo uzoba uri kumwe natwe. Ndizeye kuri kumwe natwe, ndakubona kuri ngaha. Muririmbyi yavuze ngo utwegereye gusumba umwambaro wambara, bisigura ko dufatanye uko, jewe nduyu, uyu ni Sheri, nawe uri hagati yacu uje kutwumviriza no kutwishura. Urakoze mpemu yera. Yakobo umunsi umwe ngo abona icuriririzo c'ingazi, abona ingazi iduga, abona ingazi imanuka, abona abayidugako, abona n'abayimanukako, kandi abo baduga barabaduganye amasengesho, kandi abamanuka barabamanukanye inyishu. Iyo umuntu yubaha Imana akagenda n'ivyavuzwe nayo, asumbye abantu ibintu ivyo ari vyo vyose. Burya abantu bahagarara ku biboneka kandi bemera abafise ibiboneka gusa. Ubu hari abantu banditse amazina kubera bafise ibintu biboneka, hakaba n'abantu bafise ibintu bikomeye cyane mugabo batazwi, bafise ibintu bikomeye cyane ariko batazwi, kandi abo bashigwa inyuma. Atari Imana bagobotoye ngo bashire imbere, baribagirwa. Akaroro turabona Dawidi ngene yari yaratawe mu bo bavukana, yari yaribagiwe. Turabona Yosefu yari afise ivyavuzwe nayo, baramuta baramwibagira no kumugurisha baramugurisha, ariko ico yavuze ntikibora ntigipfa. Yarakivuze iragisohoza. Dawidi yarashikanye ivyo yamuvuzeko, Yosefu yarashikije ivyo yamuvuzeko. Ahiriwe abafise ivyavuzwe nayo. Ngomba senge, ufise iki wewe? Aho nufise akaboregwe, aho nufise ubusambanyi, aho nufise ishari, aho nufise amacakubiri, aho nufise inzigo, aho nufise gukomantaza umutima, aho nufise iki? Nugomba urangiza umwaka ufise ibitari vyo, nugomba utangura uwundi mwaka ufise ibitari vyo. Nyemerera wa muntu w'Imana we, uhindukiza ivyiyumviro, usubira uvuga ngo uko biri kose hari ico yavuze kandi ngomba kuyishuza ico yavuze. Hari umuntu afise ico yavuze, yishuze mwaka kanya ico yavuze. Ariko ngomba tubanze dusaba imbabazi. Ninde yumva Imana yobabarira ngo aduze ibiganza asaba imbabazi? Mana nyaguhora hose umwami wacu Yesu, ngaba baributse ko hari ico wari waravuze, ariko Satani yabaciye intege, Satani arabadekuraja, Satani abasubiza inyuma. None ndabasengeye, Mana bababarire, Mana bashoboze, Mana bashigikire, babazi zawe zibane nabo, mahoro yabane nabo. Bivuga ngo ubonye ko amaraso ntumwita umunyabyaha ucumwita umugororotsi. Mana ndabasabiye imbabazi, ubagirire ikigongo. Urakoze mpemu yera, baharire utabaharuriye, batunganye ukundi gusha. Urakoze mwami, ngaba baraciye bugufi, 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 ngaba baraciye bugufi. Yesu bababarire, Yesu baharire, Yesu batunganye. Turagushimiye mwami kubw'imbabazi zawe, bafite mu gitabo cy'imanza, bandike mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze mpemu yera, kugiye gukora ibikomeye mu izina rya Yesu. Amen. Tugomba dukora ibintu bibiri byihuta kandi Imana igushoboza. Icyambere cyo twaravuze ko umuntu wese akwiye gutahura ikintu bita ikimazi cy'umwaka. Repentance, turashima Imana izituzigama, ntituragwa mu isanganya canke mu vyago, kubera umwaka utangura twawutangiye ikimazi kandi niwuheze tuwutangira ikimazi. Nabwiye ngo umuntu wese agwana intambara
arondera ikimazi. Nimba hari ibintu byapfuye, nimba hari ibintu byananiranye kushikako, nimba hari ibintu byagize, ufata ikimazi ugitongerereko. Naravuze ngo uhereye umunsi nyene umuntu wese agwana intambara ategerezwe agwana intambara ategura ingene atanga ikimazi. Kimazi ugitongereko ibintu nka bitatu. Icyambere, shima Imana uvuge ngo Mana, iki kimazi ndagitanze, wabanye nanje umwaka wose, warinze ubuzima bwanje, utongerereko amashimwe. Kuko iyo dushima Imana, dushima mu bifadika, tugashima no mu bidafadika. Ikimazi bene data kiravuga. Twabonye abantu benshi batabagwa n'ikimazi, kandi ikimazi kiba ari ikintu gifadika. Nukuri Imana igushoboza, ntuzuhirahire ngo utange ikimazi nimba atanico ufise. Witegura urondere, utuma ukirondera. Kubwanje naho yoba bonane noyijya, ariko cyane hako nohomba gutanga ikimazi. Notanga ikimazi cy'amasengesho, nkatanga ikimazi cyo gutanga. Ikimazi kiraburana, ikimazi kiravuga. Ukimazi ugitongerere ko ibintu. Ubwa mbere ushima Imana, ubugira kabiri utanga ikimazi ugitangira uyo mwaka. Abarozi baratanga ibimazi biteye ubwoba, bamwe baje kuzimu. Kwa shetani nta kintu na kimwe cijana kidatanzwe n'ikimazi. Fe y'umwaka mwumvise ko mwene data yahatswe akavuga yuko imodoka yagonze abantu batabonye n'isura. Bijya n'ibimazi baba bariko baratanga ku mwaka. Iyo uravye hirya no hino haraba impanuka ziteye ubwoba z'ibimazi. Bijya n'ibimazi abasheta ikuzimu baba bariko baratanga, abarozi baba bariko baratanga. Hari amaraso baba basavye, hari ibintu baba basavye. Bijya n'ibimazi batanga. Imana ishimwe wewe ko bagutanze ko ibimazi ntukundike, kuko ndaza abarozi cyagihe bakuroga cyari kimazi bagomba gutanga kuri wewe. Mugabe ikimazi cy'amaraso ya Yesu ni kimazi gifadika, cyarakuburaniye n'umuryango uracariho. Tuduze icubahiro cy'umwami Yesu. Ariko bari batanze ikimazi. None rero uyu mwaka utangura, nawe uvuga ati nanje ndatanze ikimazi kimvuganira. Jewe ndatanga ikimazi ciwanje, madama agatanga, n'abana bose Imana yampaye negerezwa kubatangira ikimazi. Nkavuga ati Imana, iki kimazi kiduge kimubavu moti imbere y'Imana, kimuvuganire mu buryo bw'ibifadika. Kuko ikuzimu batanga ibifadika, bakwaka